Bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi tuza kugaruka ku bijanye n'ihimbazwa ry'isabukuru igira 61 Uburundi buhabuje intahe y'ukwikukira. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Turongeye kubaramutsa. Ibirori byo guhimbaza isabukuru igira 61 Uburundi bwikukiye vyatangujwe n'igiteramo c'imico kama cabereye kuri stade Ngoma iri mu ntara ya Gitega. Aho hakaba hari ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 30 Ruheshi. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'izindi ndongozi zitandukanye z'igihugu. Muri ico giteramo imigwi itandukanye y'abaririmbyi b'imvukira z'intara ya Gitega barikoze mu gahogo bakoresheje impano bafise mu gushikiriza indirimbo ziha kanovera imico n'akaranga vy'Uburundi. Baratugwanira bazogukurukera baratugwanira bagwanira Uburundi nabuzuzuruza bagwanira Uburundi nabuzuzuruza Bagaca mu bibira birimwe ibinyamaswa bagaca mu bibira birimwe ibinyamaswa bakarwana n'inzoka bakarwana n'intare bakarwana n'inzoka bakarwana n'intare. Eka si ivyo gusa n'umugwi ninde ntiwari watanzwe. Ikoro mahoro mbega ni wewe ni jewe yampaye nkawe uravuye hasi amahoro gamutware amahoro gahembe mahoro ni impore ego nanje hano nari ku rusoro emwe mwebwe muzindukira ku rubugo ubwo nta soni mugira akazi rero ubwo ntimubona ko muri abagabo b'imburakimazi imburakimazi twebwe ahubwo ni uri imburakimazi wa mvi rero jewe ndi nyumba 10 ndakuzi narinje kubararika ndabaha ubutumwa goronomi yatubwiye yuko umuhana wose
uteza kugira ubushwaburira 30 cangiye burenga bwo guhemberwamwo amahera kugira mutere imbuto amakorovaniya imihumure amagereveriyo muzotera mu mirima kugira mwimbure none goronome kandi mushe n'amatuta muri irici muze muravomera mutera imboga muri irici turi vyaza umusaruro none namwe muzindukira ku rubugu ruzobafasha iki mu vyaranze kandi ico giteramo ndangakaranga ni ivuzwa rya vya bisasu bimwe bita feu d'artifice mu kugaragaza umunezero uranga igihugu cikukiye. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere mu Kakaro niho rero hahimbazwa isabukuru igira 61 Uburundi buhabuje intahe y'ukwikukira. Ibirori nyezina vyabereye mu ntara ya Gitega vyatangujwe n'umugigwa wo gushira amashugwe ku cibutso c'uwaharaniye intahe y'ukwikukira aho se Barundi yaranguye uwo mugigwa mu gishingo c'abarundi bose. Yaciye akurikirwa n'userukira abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Umunsi nk'uyu nk'uko mubibona aza muri ya modoka bita imodoka ya komandema. Murazi ko umukuru w'igihugu ari we kizigenza mu nzego z'umutekano cyane cyane mu nzego za gisirikare. Ibirori rero vyo kwigina imyaka 61 Uburundi bwikukiye vyaciye bibandanyiriza kuri stade Ngoma aho umukuru w'igihugu akabana kizigenza mu nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi yakiranye ugweze n'ibihumbi vy'abene gihugu bari baje kwigina uwo munsi. Nyenicubahiro Perezida w'Uburundi yaciye afata akanya ko kugenzura ingabo. Et vous prie, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République,
de bien vouloir passer la troupe en revue. À vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Akaba ari umugigwa wamukogwa kuwa mbere mu kakaro ku munsi wo guhimbaza umunsi wo kwigina intahe yo kwikukira Uburundi bwaronse kuva mu 1962 imyaka 61 irarangiye nkuko mubibona rero ageze imbere yabambaye inkofero zitukura kera kwa tumva ngo babita ngo beret rouge kandi uravye niba yahereye ko byumvikane ko ari bo ingene babatondetse ntavyo nzi mugabo ico mbona nuko ahereye ubu nahageze imbere ya yabendera iriko n'ibendera bita inganji iryanganji rero niyo hamwe n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ubu nahageze mu basirikare bambaye inkofero zisa n'urwatsi rutoto bereve abo nabo nyene n'abakomando aho batandukanye n'abajya bambara inzu tukura nuko arabapara abantu bakaba abakomando hanyuma ikindi twovuga nuko Diomede nkuko bibona ariko agenzura ingabo hariya ari kumwe na General Prime niyo ngabo niwe arongoye ibiro bikuru by'ugwego rwo kwivuna abansi ari kumwe n'urongoye ugwego rw'igipolisi c'u Burundi hanyuma nkuko Ivyo birori vyaranzwe ni defile ndende y'abagize inzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi. Barakoroka imbere. Personne ne tombe. Ibintu biraryoshe ntiworaba. Kajugujugu irimwo bamwe babasikare bakoroka bavuye mu kirere cyangwa bamwe baza ku mugozi mugabo ivyo arivyo vyose turabibona mu kanya duca tubona ko bakorotse haba ku mugozi baza ko iri hafi gose nibaza ko ari babandi bo ku mugozi turabe ko ari wasubira akorotsa curamye ariko aciye yihindukiza uburyo yashitse hasi igitangaza yakorotsa ubundi gushika amaguru ariyo arabahara uwa kabiri buri ariko aramanuka wewe ariko aza bukebuke amaguru araba hasi singume wa mbere ugereranije n'uwa mbere wewe ariko aza bukebuke ariko aranyarutse arapfunza ifire amashyi menshi cyane kumusirikare wa kabiri ashoboye bari muri stade Goma ku mugozi birabona ko n'umuyaga ari rero wewe aje yambaye n'idarapo ubona ko n'umukuru w'igihugu yabitangariye ariko araraba ingene bimeze ikintu giza n'ibendera ry'igihugu ego ibendera ry'igihugu ntibarisiga haba hasi haba mu kirere haba mu mazi aho bariko baragwaniraho uyu rero biboneka ko ari n'umuhinga cyane n'ibendera ry'igihugu amashyi menshi cyane nguyu wa mbere nibaza ko aza ageze hafi cyane rwose uwa kabiri hejuru yiwe n'uwa gatatu hirya uwa kane twereka ahubwo ko bazana bariko barashika uwa mbere arashitse uradefira ari mu rukuga mu biteka murahaguruka mwese kuko hagomba haze inganji rero ifise icyubahiro bidasanzwe kuko yerekana igihugu yerekana intahe yerekana ukwikukira
inganji mutwamye tubiciriza yibuze umutekano ubuhungabanye aba nabacagwe mu bandi nibyo bita mu gifaransa détachement abo nabaserukiye abandi mu bisanzwe dufise benshi cyane abandi bari mu yindi mirimo ari hanze y'igihugu canje hagati mu gihugu kandi nawe uranyine uko nyene ukubona abo rero n'abantu bigisha kugikini murabona ko bafise amagara meza ni kuvuga ko bafashwe neza noneho hari ibintu tagenda gusigura cyane hagikije aba rero bakorera hose barigishwa ibyo kurwanira mu ruzi mugabo ntawe uja mu mazi atamenye ibyo ku butaka ni ukuvuga ko bahera kwigishwa ibyo kurwanira ku butaka hari abasigaye bavuga ngo isi yumye mugabo isi ntiyuma ni ku butaka hanyuma rero bakaca rero babaha n'ivyo vyigwa byo kurwanira mu mazi iyi ni detachement imwe igizwe n'abantu 100 aba rero ni detachement yabigeme harimo n'abagore kuko bamwe baramaze kububaka detachement femme aba ntibasanzwe ntiwabona uko ntibuze muyumvira kumwe mwari kwazi muhira ngo niko bakimeze oya mwaratandukanye oya barahindutse kabisa barahindutse murabona aha tiriye wajarahiye kabisa aba bakora imirimo itandukanye mu gisirikare abo bita service d'appui abakorera mu bintu by'abantu n'ibintu byo bita logistique mu gifaransa baravanze harimo nabo mu mablende hariho mu mablende ngaha barimwo harimo abo muri artieri abapolisi rero barashitse ngaha imbere abapolisi bacu bamwe mukura mwitango n'aba Mr Blue abapolisi bo muri rya shure kaminuza riri hariya mu mitakataka ibubanza murabona yuko ari abanyeshure ukuguru kukiduga neza batambuka neza cyane bashitse ngaha imbere abo nabo bambaye ukundi umengo aba bakurikira bambaye kuno kuntu ubona bambaye mu mutwe ibikofero bitamenwa aba ni bamwe bajejwe guhangana n'imigumuko hagize umutekano uhungabana hagize akigira surivu agashuruza abantu baca banyaruka mu mwanya isase bagaca bashika ibintu byose bagaca bisubiza mu buryo ari nawe kizigenza wizingabo muriko murabona ngaha nigitangaza bano bantu murabona yuko ari abakenyezi koko bazi neza ico bajejwe bazi neza umurimo umuhamagaro wabo muri kino gihugu c'u Burundi aba banyuma kuko nibo bagira bace barangiza ino defile nabo nyene iyi mpuzu bambaye ngira ngo murayizi cyane bari muri wa mugwi ujejwe gufasha gucungera inzego nkuru z'igihugu n'abandi mu bundi buhinga mugabo abacungera inzego nkuru ubitegereje ukabona ukuntu batambuka ucubona neza yuko ari abantu akazi bajejwe bagakora neza cyane kandi ababubahwa bari ngaho imbere ntibompinyuza kuko barazi neza ko bacungerewe neza n'aba bantu baramana iminsi yose bagenda imbere bagakurikira n'inyuma kugira ngo barabe yuko atacoturuka imbere ngo kibagire nabi atacomenera inyuma ngo kibagire nabi atanicozanana mu mbavu ngo kibagire nabi babihome mu ijambo yashikirije umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaratanze insiguro y'ukwikukira kw'igihugu yisunze icivugo catowe uno mwaka igihugu cikukiye ikimenyetso ca mbere nuko kiba igihugu kitavogerwa ntushobora kuvuga yuko wikukiye abantu bose baguhonyanga uko bashaka none rero ubu turabizi twarabonye yuko igihugu cy'u Burundi ari ntavogerwa uyu munsi tuwuhimbaje
turi ku civugo kimwe ca twese tuvuga tuti twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu niho tuzokwidegemvya. Iki civugo ni icivugo gikomeye cyane. Ntushobora kuba widegemvya usanzwe utunzwe no gusaba. Utunzwe n'uwundi ntushobora kwidegemvya. Ntushobora kwidegemvya iyo utagira ubutunzi. Ubu rero twigiriye inama ko twese twoja hamwe tukaduza ubutunzi bw'igihugu kugira twidegemvye. Kwikukira kugira tubitegere nitwirabe twebwe nyene mu miryango iwacu. Iyo umuhungu yasohotse murigira mwumva ko yagumye agaburirwa n'abavyeyi. Umuhungu yasohotse akikukira kuba kugwiwe akaguma agaburirwa n'abavyeyi ntaba yasohotse. Iyo wumva ko wikukiye banza wigabe wigaburire. Perezida Ndayishimiye yaragarutse kuri bimwe bimwe vyaranze intwaro y'igikoroni, acasaba ibihugu vy'Ubudagi n'Ububirigi vyakoronije Uburundi kubushigikira muri kino gihe bwamaze gufata umurindi wo kwiteza imbere. Turafise abashitsi b'iteka baje ari benshi cyane bava mu gihugu c'Ubudagi, baje kudufasha uwo munsi mukuru. Iki ni ikimenyetso cerekana ko ubu babona ko twakuze bakaza guhimbazanya natwe uwo munsi mukuru. Nagira ndababwire yuko turiko turishura kuri ca kibazo igituma tumaze imyaka 61 twikukiye, no kuvuga twabaye abagabo mugabo tukaba tudaharurwa mu bihugu bitunze. Ahanini no kubera ubwo bukoroni bwadusizemwo imvune nini cyane. Nico gituma mbere tubasaba yuko uno munsi hageze ko twubaka igihugu cacu nabo bodufasha tukacubakana, kuko twazingamye atari twizingamitse. Uburundi cari igihugu giteye imbere muzo w'abakoroni. Ikimenyamenya nuko twari dufise amahinguriro. Burya igihugu kimaze kuronka ihinguriro ry'icuma, ukicurira amasuka, ukicurira imihoro, ukicurira ingangura, ibikoresho byose dukeneye tukavyicurira, igihugu kiba cahejeje gutera imbere. Nico kimenyetso ca mbere. Ubukoroni bwazanye indyane, ubwami butiyunze ntiburama. Ko turi kumwe n'Abadagi bakaba ari bo bazanye uwo mugwa mukuru wa Gitega, nibarabe ingene uwo mugwa mukuru usa, barabe yuko wo kwitirirwa ko wubatswe n'Abadagi. Uno munsi rero ko baje ngaha ndabasaba ikintu kimwe, mubambwirire abariko barabasigurira ururimi, nibapfume bashiraho ikintu kimwe c'ikimenyetso cerekana ko bahaciye. Ariko sindiko ndasega, dufatane mu mugongo turiko twubaka igihugu. Sebarundi yaciye asaba bene gihugu gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo mu myaka 15 iri imbere Uburundi buzobe ari igihugu cifashe. Tubimenye twese tuva tubizi. Uwo mwaka ni isabukuru ya 61, hahereza igitigiri rimwe. Dutanguye umwaka wa mbere rimwe, tugenda mu isabukuru y'imyaka 75 Uburundi buzoba bumaze bwikukiye. Uyu mwaka rero umwe wese yigira inama ku isabukuru y'imyaka 75 Uburundi kize kiba ari igihugu kitagisaba imfashanyo, ari igihugu gifashanya n'ibindi bihugu. Umwe wese agende mu muryango iwe yiyumvira ico yokora kugira ngo ntasubire kubaho arinze gusaba. 2037 tuze duhure twese twigina tuvuga tuti ubu turi mu isabukuru y'imyaka 75 iheze twikukiye, umwe wese yumva mu mutima ko yikukiye koko, asigaye yigaba akigaburira. Muri ivyo birori nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo ko gukeza aranashimira Abarundi ndetse n'abanyamahanga
berekanye ubutwari mu gukora ibikorwa vyiza bijanye n'intwari ibereye, ukwitangira igihugu eka n'ubuhizi mu iterambere ry'abenegihugu. Turatanguye turabona abantu dushobora kujana ku rugendo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye akaba nawe ari mu baronkejwe udushimwe. Ubu ngeze mu gice c'abahizi mu iterambere ry'ubuzima bw'abenegihugu. Muri uyu mugwi uwo mwaka abajejwe gusuzuma bararavye abantu bakoze ibikorwa vyose vyoba bigirira neza abenegihugu kurusha abandi. Uwo batoye ni ina Burundi nyakubahwa Ndayishimiye Angeline umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Nimwibaze ngo utera ubureza ngo abaza kubwibanza ngo nivyo vyabaye. Ibikorwa vyiwe nivyo vyivuga kandi n'amakungu yarabibonye. Acinjira mu mabanga yiwe yaciye atanguza umugambi wo guteza imbere amagara y'abantu, cane cane yatanguriye gutabara abakenyezi bari bagwaye ingwara yo mu kigo yari yarabuze kivura mu gihugu cacu. Yubakira ibitaro vy'Igitega ikigo cabo, inyubakwa nziza, kandi iyo nyubakwa yarayishizemo vyangombwa vyose, abariwe kandi yiyemeza kubakurikirana gushika n'uno munsi. None ubu iyo ngwara ubu yagabanutse bimwe biboneka mu Burundi, kandi yari ingwara iteye ikigongwe. Jewe vyarantangaje n'ingene yavyiyumviriye. Ntiyahereje aho, kuko yarafashije abarundi benshi bari barahumye amaso, arabavuza ku buntu kandi barakize. Hariho nk'uwari amaze imyaka 6 yarahumye, barashoboye kumukora arakira. Arongera kandi benshi akabasanga ni wabo kuja kubavurirayo. Yarafashije kurokora ubuzima, avuriza abana 3 bagwaye umutima mu bihugu vya Buraya na Aziya. Abana 3 vyari vyarananiranye bagwaye umutima, yarashoboye kubavuza ku buntu barakira, abariwe abarihira n'amatike. Aha ntitwokwibagira na wa mwana yafashije akarokora ubuzima bwiwe yavukanye imitwe 2, muramwibuka, kandi uwo mwana n'ubu arakomeye. Ingozi naho yarabonye ko hakenewe ikigo kiza kirumviriza abagiriye ibibazo mu miryango, kuko mu miryango burya haberayo ibibazo vyinshi gushika abantu bahahamuka. Yongera abona yuko yofasha n'ugwaruka gwari gwaranyoshwe n'ibiyayuramutwe, arashobora nabo nyene kubavura kugira ngo bakire, n'ubu akabaguma afasha. Ikindi atasize inyuma no gufasha abana gufungura ku mashure kugira ngo ntibahebe kwiga kubera inzara. None no mu makungu baramugomwe, akaba ariwe arongoye umugambi w'amahoro mw'ishiramwe ry'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu ba Afrika, akaba kandi ari wari cegera c'urongoye iryo shirahamwe. Mw'ishirahamwe mpuzamakungu ni naho akaba yatoye kuba uwa mbere ku isi mu kwitaho ibijanye n'ubuzima bw'abenegihugu muri uyu mwaka. Aho gashimwe azokaroswa itariki 12 z'uko kwezi kwa Mukakaro. Murumva rero n'amakungu yarabonye ivyo yakoze, ku buryo yabaye uwa mbere muri uwo mwaka, yashimiwe ku isi yose. Abarundi none twoba turi ntashima natwe ataco tuvuze. Nico gituma nawe twaciye tumwambika ikidari cy'igihugu cy'igitsibo, hamwe rero n'akazamuzo k'imiliyoni 2 kujya kw'abandi. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi naho ubutaha.